Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba nga mu gihugu cy'u Burundi. Perezida mushasha vy'imfata kibanza yobahejeje gushirwako ni nyuma yuko igihanganje General Prime Niyongabo gikoranije igisoda cose. Ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyene c'uwa General Major Evaristo Ndayishimiye aka kanya biravurwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yobahejeje kuhafatira ingingo ikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu hererenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu makomere agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye ikaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu, mukatorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko kari yonda gusoma no munsi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Amagara y'umukuru w'igihugu nyene c'uwa General Major Evaristo Ndayishimiye biravurwa yuko nyuma yuko kwigenekerezo y'ejo haheze ariho yari yitavye igice c'inama, na cane ko abahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe baturuka mu bihugu vy'Uburusiya n'abandi baturuka mu bihugu vy'Ubuhindi bari bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu. Gushika ubu turonsa amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Nayo biravurwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika mu gihugu c'u Burundi arahejeje kwemezwa n'igisirikare c'u Burundi, na cane n'umukuru w'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo ko asubiriye umukuru w'igihugu General Major Evaristo Ndayishimiye vy'imfata kibanza. Amakuru akomeye cyane nyuma yuko asohotse ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega we n'umutambukanyi wiwe. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika iyo bagira atane mu mitwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ndabibutse yuko ibi vyose biriko biraba umukuru w'igihugu nyene c'uwa General Major Evaristo Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi yuko kuri ubu ngubu Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yumvikanye mu majambo akomeye cyane nyuma yuko yagenderera amakamba agira 3 y'igisoda c'u Burundi, aho yariko arafashanya na General Prime Niyongabo. Gushika ubu inijyane zo bazatanguye kuba hagati y'ibihanganje we na Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Biravurwa yuko Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika kandi yamara kwemezwa nk'umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Biravurwa yuko kuri ubu ngubu Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo azoba agiye mu kaga, bikaba mu nyuma z'uko arashobora guca atabwa mu mvuto. Amakuru akomeye cyane nuko uwaza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni yoba agira rekurwe nyuma yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi atari nga mu gihugu c'u Burundi. Bikavurwa yuko kuri ubu ngubu Guillaume Bunyoni ari wenyene ashobora gufashanya n'ibihanganje gutembagaza ubutegetsi atanko hivuze, na cane ko hari akarwi kishinze kugendera kandi no kuvugira umukuru w'igihugu nyene c'uwa General Major Evaristo Ndayishimiye. Gushika ubu hari telefone ngendanwa yakiriye mu biro vy'umukuru w'igihugu iturutse muri Dubai. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko iyo telefone yari hamagawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye. Gushika ubu tubandanije twumviriza amajambo akomeye tugira tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Biravurwa yuko uwaza ari umushikiranganje Guillaume Bunyoni nga mu gihugu c'u Burundi yoba ari we afise uruhara rukomeye cyane mu bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa nyene c'uwa General Major Evaristo Ndayishimiye. Amakuru ari yo kwizerwa nuko General Guillaume Bunyoni nkuko bivurwa yoba yarazize urupfu rw'umuyisi Petro Nkurunziza, na cane ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu nyene c'uwa General Major Evaristo Ndayishimiye ari ndavye yagereza General Guillaume Bunyoni, ariko bikorwa mu mwiherero, na cane ko urubanza rwa General Bunyoni rutagenze neza. Biravurwa yuko ivyo Guillaume Bunyoni yagerezwa vyose atari vyo, na cane vy'amatungo adasiguritse n'ibindi bamushizeko ivyaha canke ishano bamushizeko.
biravurwa yuko Bunyoni ivyo vyose ari akarenganyo na cane ko ico azira ari ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Perezida Petero Nkurunziza yari umuntu akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko wahora ari Somambike wiwe ari General Guillaume Bunyoni. Ivyo vyose rero bikavurwa yuko General Guillaume Bunyoni dossier yagirizwa n'umukuru w'igihugu ari iyo nyene, ariko amakuru akomeye cane yeje kudushikira nkuko bidashikirizwa mu bene gihugu. Turagira ngo tubashitse ko mw'idonido ry'aya makuru akomeye cane yo kwizerwa ku bijanye n'ibiriko biranga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka ku ngingo zikomakomeye nyuma y'uko Perezida mushasha vy'imfata kibanza yobahejeje gushikiriza ijambo rikomeye cane ku gisirikare c'u Burundi. Bamwe mu ntwazangabo baturungikiye amakuru kubw'amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi. Amasoko yacu yibanga mu gisirikare c'u Burundi aradutosorera amakuru akomeye cane tujya tugaruke ko muri iri donido ry'amakuru twabateguriye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu André Ndayishimiye ku telefone ngendanwa ashikirije amajambo akomeye cane ni nyuma y'uko aciye atanga itegeko. Umwanya n'umwanya murashobora kumviriza yuko aganutse ngaha mu gihugu c'u Burundi giturumbuka nyuma y'uko uyu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu gihe General Guillaume Bunyoni yokemera gusorwa ibohero woba uca uri bushirwe mu ngiro. Hari amakuru akomeye cane yeje kudushikira abereye mu nama gihutihuti ibereye mu biro vy'umukuru w'igihugu muri Ntare Rushatsi. Ni nyuma y'uko ku kirimba c'umukuru w'igihugu giherereye Igitega ho nyene ibintu vyabihejeje gukomera cane. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cane adushikiye. Nshuti munywanyi teka umunezero n'iryo tubipfuriza nizere ko wahejije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma nake musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazujya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Nimunyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira avurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini n'ayandi avurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bisata ca politique. Amakuru tuyatangurire kuri aya avurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukenyezi yarakomerekejwe cyane, umugabo bakorana muri koperative Sangwe arasahurwa ivyo yarafise mu ijoro ryo kuwa 30 Munyonyi mwaka wa 2023. Ivyo vyabaye ku mutumba Kijuri muri commune Matongo intara ya Kayanza. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira hari nk'isaha 5 z'ijoro. Amakuru akomeye cyane umugabo n'umukenyezi bari batashe bashitse kuri uwo mutumba bategerezwa kandi bategerwa n'uwari yikinze igisaka. Ariko amakuru akomeye cyane niko kwiba ivyo uwo mugabo yarafise harimo ibitabo vy'integuro n'ibikorwa vya koperative Sangwe. Uwo mukenyezi nawe yarakomeretse cyane ndetse ubu akaba ariko ararwariye kwivuriro nk'uko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro bo muri uwo mutumba. Ngo ubugizi bwa nabi nk'ubwo ntibwari buheruruka kuvugwa muri iyo commune Matongo, bakaba bahamagarira bene igihugu kugwanya abahungabanya agateka kabo. Nayo ayandi makuru akomeye cyane adushikiye nuko Bururi abakukuruke batatu bakurikiranwa ubwicanyi bararekurwa kuzihemvo kuri ubu ngubu. Abo batatu ni Ndayitwaye ko Emmanuel Nsabimana na Simoni Nimubona. Abakukuruke batatu bo mu gisirikare n'igipolisi baba ku mutumba Sakinyonga muri zone Gasibe ya commune Matana mu ntara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi bararekuwe na sentare y'umwiherero ya sentare nkuru y'intara ya Bururi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira imiryango yabo irashima, ariko nubwo biruko barindiriye ko iyo ngingo ishirwa mu ngiro kuko abo bakukuruke batatu bagipfungiwe mu ibaro rikuru rya Bururi. Inkuru ya Burundi News TV kubw'amasoko yacu umushikiriza amanza kizigenza wa Republika i Bururi ntashobora urwandiko kandi ntarasohora n'urwandiko rusohora abo bapfungwa. Bivurwa yuko abo bakukuruke batatu batarasohorwa iryo bohero rya Bururi. Imiryango yabo isaba ko iyo ngingo yoshirwa mu ngiro atagisabwe. Abandi bakukuruke batatu bakurikiranwa muri iyo dosiye nyene nabo baracapfungiye mu ibero rikuru. Sentare yemeje ko boguma bapfunzwe. Ni kuzihemvo reka tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Bakurikiranwa ku rupfu rw'umuntu wo ku mutumba Sakinyonga rwabaye muri Gitugutu guheze, barindiriye ko urubanza ruburanishwa mu idonido nk'uko bivurwa n'isoko ryegereye iyo sentare. Amakuru akomeye cyane adushikira kuva abo bakukuruke bahagarikwa imiryango yabo yemeza ko yama itotezwa. Iyo dosiye yatumye haba ugucanamwo hagati y'abadasangiye ubwoko kuri uwo mutumba n'imitumba ihana urubibi nawo.
Amakuru akomeye cyane biriko biranga mu gihugu cy'u Burundi nakamuramaza indongozi mu gipolisi vyabaye ngombwa ko zishikira ikirindiro ku gacimbiri kantunda muri zone Gasibe nyene ku ntumbero yo gukusanya kandi no gusukamwo mabisi. Abikekwa ko bariko baratotezwa iyo miryango biravurwa yuko iyo miryango y'abakukurukiye barengukijwe n'igipolisi co muri Matana. Ajyandi makuru akomeye cyane adushikiye nuko Rugazi ibintu bejeje kuba bibi cyane. Ibintu vyinshi vyarononywe n'imvura y'isegenye. Mu gihugu cy'u Burundi harahejeje imisi itari mikeyi mu bisata bitandukanye na cane abegereye ikibira. Amahegitari atari munsi y'amajana 6 y'imirima, amazu atari munsi y'amajana 340, ibiraro bishika 11 vyarasambuwe n'imvura yaguye mu kwezi kwa Gitugutu mu ntara ya Bubanza, uburengero bw'u Burundi. Ariko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira intwari ivuga ko yarengewe n'ico kibazo igasaba abagira neza gutabara bagafasha. Kubw'amasoko yacu inkuru ya Burundi News TV intara ya Bubanza yaguyemwo imvura nyinshi muri iyi misi heze yarononye ibintu vyinshi cyane kubw'intwaro. Turamaze kubona amahegitari arenga amajana 6 y'imirima yanonekaye n'amazu arenga amajana 340 n'ibiraro bishika 11 vyasidutse. Nukuri ni irya mbere bibaye ngaha. Ibibazo vyaraturengeye niko bivurwa n'abajejwe intwaro. Komine ya Rugazi niyo nyene iharurwamwo amazu ashika 120 yasidutse. Abo muri ayo mazu yasidutse bahawe indaro n'abafise amazu agihagaze ariko ntibashobora kuyagumamwo imyaka yose. Niko amakuru ava mu ntwaro yemeza. Mu ntara baremeza nanone ko ibice vyose vyegereye ikibira vyakozwe ko n'ico kiza. Biravugwa yuko kubw'ivyo abakozwe ko nikiza ari bose. Biravugwa yuko rero dusaba abagira neza kudufasha kubaka uburaro bwabo bakozwe ko n'ivyo biza. Turakeneye kandi imfashanyo mu ntumbero yo gusanura ibiraro vyasetuwe n'uruzi Nyaruzovyi ibishimangirwa n'amasoko yacu mu ntwaro. Reka tubandanye amakuru yacu tabandarize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nkuko twebabwiye mu funyo. Twababwiye ibintu biriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Ndabubwira ukuri abasirikare b'u Burundi bo bahejeje gutanguza imigumuko. Ni nyuma yuko gushika ubu umusirikare wese ariko atari karavuga rumwe na General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca uwo wese ategerezwa gutabwa mu mvuto. Uwundi ari gukubagurwa gushika amagara yiwe ageramiwe. Hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko abasirikare bashika 2 aribo bajanywe mu bitaro vya Hopital Kamenge. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba kuri biriko biranga mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu Nyanicuba General Major Evariste Ndayishimiye yahawe ishano ariko gushika ubu aracyahemba. Umukuru w'igihugu Nyanicuba General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu biravurwa yuko yeba yarungikiwe umutegetsi akomeye cyane wo kumugandagura. Gushika ubu aho umukuru w'igihugu ari amagara yiwe amerewe nabi na cane ko yatanguye kwitaba ibice vy'inama bitandukanye nyuma yuko atari karakurikirana inama zose ngo zihere. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko abahinga mu vyerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu baturuka mu bihugu vy'Ubuhindi n'abaturuka mu Bwongereza aribo bahejeje gufata kandi no gukurikirana amagara yiwe. Birategerezwa yuko umukuru w'igihugu umwanya n'umwanya arashobora gushirwa mu cuma akabagwa. Bigategerezwa yuko umutambukanyi wiwe Angel Ndayishimiye yubahana bimwe mu bihangangenga mu gihugu cy'u Burundi vyoshira umukono kuri iyo dosiye kugira ngo umukuru wacu w'igihugu caciza cy'u Burundi Nyanicuba General Major Evariste Ndayishimiye akorerwe iyo operation. Ajyandi makuru akomeye cyane nkuko twebabwiye mu funyo reka tubandanye. General Prime Niyongabo ijyanganyenga mu gihugu cy'u Burundi gihejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Gushika ubu hariko haribazwa injyane zigiye kwaduka mu mugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD na cane ko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD ari we yarazi ko kandi yategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza mu gihe hoba hafashwe ingingo ikomeye cyane gihutihuti yo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyanicuba General Major Evariste Ndayishimiye. Nivyo koko intwaro mbi ntirama nkuko bishikirizwa na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politike bigashikirizwa na bamwe mu ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyanicuba General Major Evariste Ndayishimiye yagiriwe n'ubusuma buteye ubwoba nyuma yo kurungika abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ayo mahera yishuwe agashirwa ku mufuko wiwe na bamwe mu bategetsi bakeya.
biravurwa yuko iyi ngingo ikomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi biravurwa yuko bitabaye ivyo leta irasambuka. Leta yoba igiye gusambuka nyuma yuko igihangange Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo kitariko kiravugwa rumwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Nivyoba yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bitangajwe ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ko yoba atembagajwe, ibintu biragendekera nabi abari mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD na cane abashigikiye Reveriyano Ndikuriyo. Murazi yuko General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika niwe musoda nga mu gihugu c'u Burundi. Uyu mushikiranganje ni umusoda akomeye cyane, wabaye mu gisoda ntiyokivamo, igisoda kimuvamwo ariko we nta kivamo. Kuri ubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko atambukanye n'umutambukanyi wiwe muri Ntare Rushatse. Abasirikari bamugendarindira bivurwa yuko bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. General Prime Niyongabo ijyangangenga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko gishigikiye ingingo ikomeye cyane. Bamwe mu bene gihugu ntibiyumvira imvo ziriko ziratuma General Prime Niyongabo atari wenyene ategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu, kandi bigaragara yuko ari we ariko arashiramo inguvu nyinshi. N'ibindi bitandukanye biriko biribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Birateye ubwoba ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi, na cane ibiriko birakorwa n'igihangange General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo yoba ari mu rudandazwa rwakozwe ku basirikare b'u Burundi. Yoba nawe yarafise uruhara mu bijanye no kurungika abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amasoko yacu ariko aragira amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko biravurwa kuri ubusuma bwakozwe muri leta y'u Burundi. Abene gihugu bategerezwa kuja mu migomuko na cane nyuma yuko hotangazwa umugambi wa kudeta, nyuma yuko abashigikiye intwari ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bahejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane ateye ubwoba y'agacamutwe. Reka ivyo turaza kubigaruka ko mu yandi makuru yacu akomeye cyane yahejeje kudushikira. Reka twigarukire ku makuru avurwa ku ijambo rikomeye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yubahejeje gushikiriza nyuma yuko mu biro y'umukuru w'igihugu hakiriwe telefoni ngendanwa ivuye muri Dubai. Amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ashikirije yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yasubiye kuremba. Gushika ubu amagara yiwe ntamerewe neza cyane, ariko hari icyizere yuko birashobora kugenda neza na cane ko hari abahinga mu vyerekeranye n'amagara no gukurikirana ibihangange bashitse muri Dubai. Kuri rigenekereza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aciye yatanga itegeko rikomeye cyane ko abahora bacungerera umutekano w'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu bakaza umutekano kandi bagakikuza ikirimba c'umukuru w'igihugu. Na cane ko biboneka yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe yaciye atanga itegeko mu biro vyiwe. Bikavurwa yuko iryo tegeko ririko rirahinyuza irya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye Ndayuba. Ibintu bikomeye cyane bejeje kudushikira murashobora kumviriza ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu umwanya n'umwanya. Umwe mu bamenyesha makuru bakorera kuri RTNB bahejeje gushikiriza amakuru akomeye cyane. Umwe twagiranye ikiyago yashikirije ko gushika ubu batarahabwa itegeko ryo gutangaza ibijanye no kumukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatembagajwe, na cane ko hari akarwe kagishigikiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Reka turaza kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane yaje kudushikira. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabandishije amusabano pyonde ko uracurabona rakazujya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Iteka umunezero n'ivyo tubipfuriza ntimuje kure abamenyesha makuru bacu bari ko baratugira amatohoza. Iyi ni Burundi News TV.